Nesta B, Yes bro. ufashe yahe? Ufashe amabegi gisagara cha kurangiye man. Hey chidokta. Uramwenyeje kweli? Negabiri ndakubwire mugenzi aho mbona jewe ndi kurugendo ndiko ndaja kurondera iyihuta induga nishikanye ku Gatumba muri komine yanje y'amavuko yanje abavuka komine twese dukoranira hamwe abayibamo abayifasha bose abayikoreramo inshuti n'abagenzi twicara hamwe n'imboneza zacu zituyagire kahise ka komine yacu twigire hamwe ubuzima bwa komine yacu turabayigeze nico twokora ubu twigirane dusangire ikiyago dusangire urukanywa uko vyari hambere ku munsi umuganuro wavyumvise bro biriko biba mu Burundi bwose bayi uyu n'umusi wari w'amakomine agize igihugu cyacu c'Uburundi uba ku musi wa gatandatu wa mbere ukwezi k'umunani ukuma kutashe barundi twese dusidukane niyo mwa tuje kuwiginana n'uwacu twebwe namwe nimuze tuwiginane n'uwacu namwebwe abariya nimuze tuwiginane n'uwacu Barundi bavuka komine kuva mu bihumbi 2013 uyu munsi twamatuhimbaza leta y'u Burundi yawudushiriyeho bakaba kajoko gusubira kubonana n'abavuka komine bagiye ahandi abagiye ku buzimu yandi makomine abajabutse imipaka baja mu bindi bihugu abanyeshure biga mu yandi makomine twese turata gusangira n'imiryango gusangira n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi kuri uyu munsi wa makomine makomine agize igihugu cyacu c'Uburundi uba ku musi wa gatandatu wa mbere munsi twese umunani ukuma kutashe barundi twese dusidukane n'abategetsi bose tuwiginana n'iwacu twebwe namwe nimuze tuwiginane n'iwacu namwebwe abariya nimuze tuwiginane n'iwacu no beef. African touch. Umusi mukuru wa makomine mwiza kuri mwese.